Nitwa Gatore Nandhi nkaba Umubaji mfise entreprise yitwa Daoud Company canke Daoud kurya mubizi mu Kirundi ikorera Gitega ariko abo dukorera nabo mu Burundi bwose kuko n'abandi bo mu zindi ntara baraza tukabakorera. Haciye imyaka 2 ntanguye entreprise ariko nirakwira neza. Natanguye ubwa mbere yaho ntaratangura entreprise, natanguye nkorera abandi nkiri umunyeshure kugira ngo ndabe kwene no kwigurira agapantaro ikambambiri gashati ndiko ndakorera abo bandi, niho naca nangura kuziganya ndaziganya mwoze bakampemba nkagura umusumeno, nkoze bakampemba nkagura iranda, nkoze bakampemba nkagura inyundo, hanyuma sanga ibintu nabigwijije. Mugabo kubera kutiyemera kutiha icizere, numva umenga bizongora kuko numva abantu umenga ntibazoza kunshorera, numva umenga abantu ntibazorekura amamiliyoni yabo ngo baze kumpa komande kuko nabona umenga ndi umuntu mutoya. Mugabo mu nyuma ndashira amanga, hari umuhungu twabana muhira yarashaka kubaka, hanyuma araronka amahera yo gukoresha ibyo mu nzu, aca arambwira ati yewe burya ko numvise gukora salon ministre ugakora n'ibindi bintu byo mu nzu, nta kuntu uwo nkorera hanyuma je nkazoguhemba makeya ko nzandufise n'uburyo buke. Hanyuma turemeranya, ndavuga ati reka ntangure nkore kugira ngo n'abandi bantu babone yuko ndabishoboye, hanyuma kumbure bazonzanira amakomande. Nta mahera nari mfise yo kubaka aho nkorera, nta mahera nari mfise yo gupanga aho nkorera. Naciye nja mu rugo hanze aho nsanzwe mba, ntangura kubikorera ku zuba, nyene abantu bahita bandaba ndiko ndakora ku zuba, izuba ari nkubita. Mugabo ndiko ndabikora n'abantu bagenda baravuga ati bwa bundi urazi gukora ibintu nk'ibi, urazi gukora ibintu by'ikizungu nk'ibi. Nababesha naronse komande zibiri zindi ntaraheza niyo komande ya mbere. Bon canda tangura ndavuga ati gahunda bya bintu birashoboka, doze komande zitatu zose nizo ngomba ntangura gukora. Ndavuga ati ninakora izo komande zitatu n'abandi bantu bazogira kubabona yuko ndabishoboye. Kandi niko byagenze, maze gutora izo komande zibiri kuko zari nini, zari zirimo amafaranga, niho naciye ntangura rero kugura ibiti, ndagura ihema, ca ndubaka. Abantu baca batangura kuvuga ati ibintu birakomeye, vyakomeye kweri. Rero mutangura kubona rero ndiko ndubaka, batangura kubona ntagikorera ku zuba, nti abantu rero batangura kugira icizere cyane cyo kuba bonzanira amakomande. Ubu aho ngeze narateye imbere usi nk'ubwa mbere kuko ubu onye sinzi novuga yuko naragiye ubuntu ko kumenyekana Burundi bwose, kuko ubu sinkorera abo Gitega gusa canke abo ngaha hafi, kuko n'izindi ntara nyinshi ziraza, Imuyinga, Ngozi, Ibujumbura ho ndabakorera cyane. Karusi ndafise amakomande atari make, Karusi ndiko ndakora. Urumva naragiriye ubuntu, urumva singiri hahandi. Kandi ubu ndafise abakozi bashika kuri 8. Urumva yuko ndiko ndatera imbere. Entreprise ikirakura, barayizi, abantu benshi baratwitura tukabigisha. Hari amashirahamwe menshi aza akadusaba yuko twobigishiriza abanyeshuri. Vraiment ubu ni company kabisa, ni entreprise ikomeye, uretse gusa yuko ari aho twifuza yuko ishika tutarashika. Nitangura entreprise sinorohewe kuko nta mfashanyo nimwe naronse, nta mfashanyo nimwe nari mfise, byasaba jewe nyine ko nikwako kuko naramaze igihe kitari gito ndiko ndakorera abandi, atakazi ngaya numpa yangaye ndayakorera kugira ngo ya vision mfise ndabe ko noyishikako.
ego sinorohewe kuronka ibikoresho. Salo ministre ni ibintu bisaba ibikoresho vya kijambere. Sinorohewe na gatoya, ariko buke naragenda bironka, niniga bampemvye ari ico nsohoye nkagura igikoresho, ari ico nsohoye nkagura igikoresho, nubwo ubu ntarakwiza. Kandi iyindi ngorane nayo nuko kwemegwa, sinashose nemegwa. Byumva byasaba yuko nkora cane kugira ngo ahubwo ibikorwa by'iwanje aba arivyo vyemeza abantu. Izindi ngorane turafise ingorane z'ibikoresho. Ivyo byose ndiko ndababwira dukora vy'ikizungu, tugerageza kubikoresha amaboko yacu canke tugakoresha ibikoresho bitari adapte navyo. Ugasanga nko mu gutera ibifungo, ugasanga umuntu arinda gukoresha ubuhinga bwiwe bigeze, no kuvuga ubwo buhinga usanga tumaze ku mwanya munini ya cane kuruta yaho tworonka z'ya mashini zishobora gukora ibifungo vyoroshe, zishobora gutera ibifungo vyoroshe. Ku vy'akazi canke ku vyo gukora imyuga yo kwiyungunganya, kugwaruka, nuvuga yuko bitagwiriye cane, uretse ubu ariko baravyijukira. No kuvuga ingorane ugwaruka ruhura nayo cane, icambere na mbere barasuzugura akazi. Urumva nka jewe nahereye ndiko nkora kajya kazi, abantu kera bahora bagaya bakavuga ngo nakazi k'abantu batize, ariko je narize, ndadepoza, ndarondera hirya no hino ubuzi ndabura. Ndavuga ati oya sino kwicara Ingabire mfise, kuko nari sanzwe ndabikora kuva nkiri umunyeshuri nkorera abandi. Ndavuga oya sinobura akazi vraiment, kandi akazi ndakafise mu ntoki. Canangura gukora nkiciga, ndibuka ntashe kuko natandiruka hakiri kare kugira ngo nje gukora ndabe ko noca amahera. Nashitse kare kuko nagenda ndiruka aca nshikira ku kazi, hari abanyeshuri baca imbere yaho nkorera, benshi bakantwenga, urabona urya Umubaji, urabona iki, usiga gukora ako kazi bimbe bimeze gute, bakabona yuko umenga nakazi gasuzuguritse. Niyo ngorane abajene benshi bafise yo gusuzugura ubuzi, yo kubona ngo je narize sinokora karya. Ariko nobanura icambere na mbere yuko atakazi bakwiye gusuzugura canke kugaya, bukura baho ku mumpuzo bakabona yuko ibikorwa vyose ari vy'abantu bose. Kuko biento bariko bariga abanyeshuri ari benshi, none leta izoronka akazi duha, ahubwo ifuwe yuko twebwe ducrea akazi. Rero nibaza yuko abajene bakwiye gukura amaboko mu mpuzo bakareka gusuzugura akazi cambere, kuko ubuzi bwose buragaburira umuntu, ubuzi bwose burinjiza amahera, ubuzi bwose burinjiza amahera kandi mbere menshi kuruta burya buzi bwiza tubona ngo kwicara mu biro ngo kugira iki, burinjiza amahera menshi. Nibaza yuko abanyeshuri canke bajira amashuri canke abajene batogenda barasuzugura ubuzi, ahubwo bakora ubuzi bwose. Mwibara barahuzuye ubuzi bwinshi, anye turihuzuye ubuzi bwinshi, imisi tihuzuye ubuzi bwinshi. Barabucako barengana nuko ntibamenya ko ari ubuzi. Igituma abajene benshi batahisisa mu migambi yabo, icambere no kutizera bonyene ubwabo. Nibaza yuko abajene bo kwiyizera bakizira yuko ibintu byose bikunda. Umuntu adaheba niwe muntu atera imbere, umuntu agumizako, umuntu aguma akora niwe muntu atera imbere. Ariko abajene benshi bakagerageza rimwe, akagerageza kabiri, akagerageza gatatu, umwanya akaca heba, akaca avuga ngo reka ngo ndonderere mu kindi, ukasanga ico kindi agiye mu Ingabire yiwe. Nibaza yuko abajene rero benshi boguma bakora, akagira experience ya mbere yanse, akagira ya kabiri yanse, akagira ya gatatu, kumbura ari gihe bizokunda ku ya gatanu. Abagwiza tunga benshi batunze canke abantu bashitse ku kintu kanaka, nama ndaba histoire yabo n'abantu vyagoye, vyankiye ubwa mbere, kangira rya gatatu, rya kane, bakamwirukana muhira, bakamwimiki, agasaba bakamwangira, akiga amashuri akamunanira, mu ugasanga ntiyahevye akomezako. Rero nibaza yuko abajene benshi bo abantu bakora, abantu badaheba, abantu bo kutihebura. Hanyuma ico twosaba leta, nosaba leta nuko yoshigikira ugwaruka, igashigikira ugwaruka mu kuruteza imbere no mu kurushigikira mu migambi yago.